mukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'umukama mu neza mu majambere ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu utahukana impunzi incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Akaririmbo murumva ko akaririmbo k'intimba, akaririmbo abantu baririmbana agahinda kenshi, akaririmbo baririmbana umubabaro mwinshi, ariko bikumvikana yuko bafise ivyizigiro yuko bitebe bitebuke amahoro azoza mu Burundi. Utu turirimbo ni tubiri. Hari akaririmbo ka mbere twabahaye muri bonisi ya mbere, aka ni bonisi igira kabiri.
iki kintu mwebwe ntaco mubona. Abarundi bageze ku rwego aho umengo basigaye ari imfuvyi. Imfuvyi murazi yuko ziba ata muvyeyi zifise. Umukuru w'igihugu wewe ibi nta kintu bimubwiye, bama babimuhanuye, bagasubira bakabimuhanura bati yamara. Igihugu ivyo cogomba gushikako vyose ntaco vyoshikako mu gihe impunzi zidahungutse. Ariko wewe ivyo ntumubaze. Ibi akicimikwa ryari ryabaye isengesho, baramusengera. Abasenyeri bamwatura ko amajambo yuko muri iki kiringo yonywanisha abarundi akagarukana impunzi, incabwenge z'impunzi zikagaruka zikubaka igihugu zikoresheje ubuhinga n'ubumenyi zifise. Ariko aho kubikora umengo ntavyitaho no kuvyitaho, ahubwo n'izindi ncabwenge zari mu gihugu ubu ziriko zirahunga. None ubu abarundi bitwa abande. Tuvuge yuko umenga abarundi babayeho nk'ingabo zitagira umutware. Hajya kurenga ku mpanuro baguhaye ukazigwiza n'ubusa, ntiweregwa kuko Imana yo nyene imaniye mu bantu. Igihugu cy'Uburundi abahiye ko azotirigana amasezerano y'umugabo kw'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa, kandi inema y'Imana ineza yagize uko Mana nzima, we waduhishutse kuri dawe ukadufasha kwemera kuri umuvyeyi wacu, turarengutse imbere yawe tukuzanye n'icubahiro, tumuherekeje ngo umwubike ko ibiganza vyawe vyama bihumumwe muri twebwe ivyo akeneye. Ni wewe dawe urazi imbere n'ivyo dukeneye imbere yuko tukwidondora. Turizigiye rero kumuvotorera umutabaza amagara n'ubugingo. Urazirikana ijambo ryeranda ryayo wongera urirangure. Urafungura ikivuye mu kanwa k'Imana, kuko nanone umuntu ntabeshwaho gusa n'indya z'umubiri, arabeshwaho cyane cyane n'ijambo ry'umukama. Hahirwa abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Uri umwana w'Imana kuko uri kiremwa cyayo, ukaba kandi waravutse ubwa kabiri mu batisimu, ukaba mbere waragabuye umutima mweranda mu konfirmasiyo. None rero niwiyumve uri umwana w'Imana kandi ushobora kuremesha amahoro hagati y'abarundi. Urazi ingene tuyakeneye, yaturonse n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Umwanditsi w'Izaburi ya 96 niwe twihaniza ati mwebwe mukunda umukama ni mwanki kibi. Turazi gukunda umukama. Umukama rero nakumurikire ujana uburundi bw'umukama mu neza, mu majambere, ukomeze urukundo hagati ya bene igihugu, utahukana impunzi, incabwenge twibarutse zirengera ubwo ruturimwo,
zigaruke kuduteza imbere zikoresheje ubuhinga zifise. Utwugururira amarembo y'amakungu atubera umubanyi w'ingirakamaro. Uri umwana wa Mariya nyina wa Yesu, nguyo nyoko wawe. Mwakiri wawe nk'uko wamye umuhanuze, nawe umutega amatwi akwereka ingene worangura ibihimbara Yesu umwana we n'umuvukanyi wawe, akwereke n'ibituzanira iterambere ry'umutima n'iry'umubiri, yongera gukandira ku mwana wiwe ngo wamane na Yesu iminsi yose na hose. Hamwe n'iki gihugu gikinje hano, n'abarundi n'abarundikazi bose, hamwe n'abazogufasha muri iryo banga, tugomba kuguhezagira. Imana niguhezagire ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Imana ikingira Uburundi n'abarundi aho muri hose, ariko murumva yuko abarundi tugeze aho umwasi ashaka. Imana niturabe ryiza idukomoreze umunezero twanyazwe na Sekibi. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Reka twibanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.